Mana ya repentance tuyongera amashi menshi n'akaruru kenshi. Yesu ashimwe. Amen. Mumpera amashimana. Nanye nje gushinga intahe shima ivyiza Imana yangiriye ngaha muri repentance. Jewe ntaraza ngaha muri repentance nari uwo gupfa. Nagendana na Satani nawa kwa Satani bikorwa byose ndakora bya byo kwa Satani. Ndibaza yaba uyu munsi ntashika ngaha mba narapfuye. Jewe nari mfise akagwi k'abahungu bashaka kuri 5 twagendana. Ko kagwi karahugora ibyaha gusa. Tukaraho kuboregwa tukaramba boîte. Umva amafaranga tukegeranya amafaranga twese 55 ku munsi misi yose. Tukama tuja kuboregwa tukaja mu bamaraya misi yose tuyamo imyaka myinshi. Jewe ndaja ahantu ndigira inama. Haje umuntu umwe w'umutama arambwira ati mwemwe abahungu mwe iyo ngeso mugira ibintu mugira mu ngeso sizo. Genda ja ahantu nditonganya ndumwe ndavuga ati cyekwe none je nzoruka gute kubera je mba ngaha hafi gatoyi none naca fata ingingo ati ko ntwa numva isengero bavuga yuko ribohowe nkaba ndahaze ka nzohite ndaba ibyaha uzoje kuraba ibyaho je naciye mva muhira ndumwe buke buke aho tubana atanu mweseze ndaza ndinjira ngaha nukuri kuva ngeze ikirenge ngaha nta nyota ndasubira kumva abakobwa bijoro nta numwe twasuye kugendana jewe nko mu mwaka narara mu nzu nka kabiri gusa ariko iki kintu muracumvise ni kuvuga mu minsi 335 365 n'amasaha arengako ntiyarazi kuryama mu nzu iwiwe. Yesu umwami repentance waje hageze komera Imana amashi menshi. Nukuri kose mu mwaka amaze ngaha mu isengero nukuri ndamaze kurangura imigambi isumba imyaka 19 nimaze ibijumba niko cy'amafaranga mu mwaka umwe. Nukuri ahantu ndahabokeye cyane nukuri no muhira barashima n'umuryango uravuga ati we ahantu baciye nukuri niwe tubakanye yaramukuye ruguru araza kuharaba hariho je ngo manzini yabira aho hantu ivyo bintu yavuye ruguru aje kuraba ahantu hatumye uhindu nukuri yaraje araraba arirabe ati aha niho haguhinduye ati nukuri ndakengurutse kweri abonye ibintu nawe ukora mu mwaka umwe. Nukuri kose ndakenguruka nuko mankubitiye n'abazimu nari maze umwaka byarase ko mbatizwa umwanya ku kazi bawunyima byose nkarekerana nkaza muri deliverance ariko muri mabikanka ariko uvyaraye bikunze narabatijwe ku itariki imwe ubu nabaye wari mu Kristo ngaha. Nukuri kose abumvise gushima kwanje Imana ibahezagiye. Komera Imana amashi haleluya. Iyi ni ntaho ikomeye cyane gose kumva umwaka wose umuntu akarara mu nzu iminsi 2 yonyene arara mu nzu ayandi majoro ari muri boîte yerera zunguruka. Repentance ikamutransforma ikamuhindura ibintu atakoze mu myaka 19 akarengana mu mwaka umwe yonyene ariko nta muntu yotera haleluya.